mumaze iminsi mwumva ibikorwa n'amakenguzamateka yatanguje hari igenekerezo rya 31 ukwezi kw'indwi umwaka w'2023. Ibyo bikorwa rero bikaba byari bijanye nk'uko waserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura yavuze, ari bijanye n'irimburwa ry'ibitigiri by'amoko mu bisata ca leta, mu nama nshingamateka na nkenguzamateka no mu rwego rw'ubutungane. Uno munsi rero dufise amahirwe ko twahuye n'igisata twahuye n'urwego rw'ubutungane muri ino ngingo y'amajana 289. Ubwo rwego rero rukaba ruvugwamo. Rero uno munsi nakaryo keza ko muza gushikiriza ivyiyumviro kandi nta nkeka yuko biza kugenda neza. Nta numwe ayobewe rero amagume igihugu cacu caciyemo. Igihugu cacu caraciye mu bihe bidasanzwe, kirizizigwa n'umugera w'amacakubiri. Ayo macakubiri rero yarahavuye arashika ku mabi adasanzwe, aho abarundi basubiranyemwo, haraba ubwicanyi bw'agomerabunwa, abantu bamwe baracibwa imitwe, abandi barangazwa, abandi barateshwa izabo, utwabo turasahurwa, amazu yabo afatwa n'abandi. Ivyo byose bikaba byatumwe n'umugera w'amacakubiri wiziziye igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo rero bikaba byatumwe nuko abarundi bamwe baratituye imico n'akaranga by'igihugu cacu c'u Burundi, barakora ibidakorwa, barasesa amaraso ya bene wabo. Igiko abarundi bafashijwe n'ibihugu bimwe bimwe barahavuye bariyumvira yuko umugera w'amacakubiri atawushobora gushikana igihugu c'u Burundi, bariyumvira yuko boja mu biganiro. Baraganiriye mu bihugu bitari bike, hariho abagiye muri Afrika y'Epfo, ariko ibiganiro nyezina byashoboye gushikana abarundi ku ntambwe yo gutsimbataza amahoro, yo kugarukana icizere muri bene Burundi. Ivyo biganiro byahuza abanyepolitike bikaba byagiye gushirwako umukono, amasezerano yashizweko umukono hariya mu gihugu ca Tanzania i Arusha. Ayo masezerano rero kaba yabaye hagati y'abanyepolitike, barashoboye gushika ku bitari bike. Nukuvuga ko hagiye haraba utwigoro, abatari bake ngaha murakuze murabizi, bamwe mwarabiciyemwo, n'abatari bwakure baragiye baravyumva ingene vyagiye biravugwa, ingene vyagiye biragenda. Utwigoro tutari duke rero twarakozwe. Aho twovuga nk'umwaka w'2002 harashinzwe ibanza rero ikaba yisunze amasezerano yabaye hagati y'abanyepolitike. No mu mwaka w'2005 aho intambara irangiriye, naho nyene harashinzwe leta mfata kibanza, nayo nyene yaje yisunga bya bitigiri by'amoko twavuga. Ariko dusubira inyuma gatoyi, ivyo bintu byose byabaye abantu babona, byabaye abantu barorera, ndetse aha tukahava twibaza mbega none ubutungane muri ico gihe bwarihe?
nta butungane bwari buhari, ubutungane bwari mwikonje, ubutungane bwari mu mifuko y'abantu, ubutungane bwari mu mazu y'abantu, ko abantu bicwa ku murango, bicwa izuba riva, ntagire uwamira, abarundi barabura gitabara, ubutungane bwari bwagiye. Tugira Imana rero umunsi mu rwego rw'ubutungane muraza kutuyagira, mutubwire ingene bimeze, ingene byagenze ababyumviye canke abibonye, kugira ngo ibintu twaciyemwo biranduranwe n'imizi, maze igihugu cacu cyubakire ku butungane buzira injyane ziturutse ku moko. Inama nkenguzamateka rero yahawe ico gikorwa cyo kurimbura ko hageze ko ivyo bitigiri bijanye n'amoko vyova mw'ibwirizwa nshingiro. Aha twovuga yuko iryo bwirizwa nshingiro ryavuye mu masezerano yabaye hagati y'abanyepolitike, rikaba ryemejwe n'abarundi mu mwaka w'2018 yo kurimbura kw'ivyo bitigiri vyokugwamwo canke bikagumizwamwo muri bya bisata twavuga muri leta, mu nama nshingamateka na nkenguzamateka no mu rwego rw'ubutungane. Uno munsi rero mwebwe nk'abajejwe ubutungane n'akaryo keza rero ko kuja umwe wese aza kumva agira icyo ashikirije cyotuma abene Burundi bumva ko bafise urwego rukomeye rw'ubutungane buzigize igihugu cy'u Burundi. Twarahuye n'imigwi itandukanye iserukira bene gihugu, baratubwiye ingene biyumvira, baratubwiye ibyo babona, ndetse ahenshi bagiriza ibyo bintu abanyabirato ni mwebwe, abanyabirato ni twebwe. Baravuga bati twebwe aho twibereye turatekanye, ariko mwebwe hariya genda mutunganye bya hariya, twebwe bimeze neza ngaho iwacu. Murumva rero ko ari twebwe tubwirwa. Ndetse twarabonanye n'abajejwe n'indongozi z'imigambo itandukanye yemewe n'amategeko hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twarabonanye n'amashirahamwe avuga ko ataho yegamiye, nayo nyene twarashoboye kubonana, turaganira, baratubwira ivyo biyumvira. Ndetse aho hari mu ndwi iheze mu bisata bitandukanye bakaba baravuze ico biyumvira. Ndetse n'ejo haheze tukaba twabonanye n'abaserukira amadini atandukanye, nabo nyene hose bagiye bijanye n'ingingo y'amajana 289 iri mw'ibwirizwa nshingiro. Rero umunsi namwe nakanya nk'urwego rw'ubutungane, nk'urwego ruseruka rukanze ruja hagati y'abatasi, uyu munsi nakanya keza ko kuza kutuganirira, mutubwire nimba hageze ko ivyo bitigiri by'amoko bikugwa mw'ibwirizwa nshingiro canke bigumizwaho. Muraza kuvuga ni kubera iki byogumamwo, muvuze ko byokugwaho naho nyene muraza kuvuga igituma byogumaho canke igituma byokugwamwo. Hanyuma tukabaza n'ikibazo ca nyuma, mbega none izi nyuma igihugu cyacu cy'u Burundi dushaka ibyubaka, kubera ibi byose vyegeranyo ivyiyumviro twagiye turaronka mu bene gihugu batandukanye, tuzobishira hamwe byose tuvyegeranye, duheze tushikirize nyine icubahiro umukuru w'igihugu, aheze afate ingingo ibereye intwaro idushikana kw'iterambere rirama. Nta numwe aza kubafata, nta numwe aza kubaja inyuma timwe wavuze ibi n'ibi cacu kw'iterambere rirama, hama Uburundi kubaka Uburundi buzira injyane ziciye mu moko.
ivyera bakabona ko vyirabura kandi vyera. Ariko twese tumaze kubona kumwe tukabibona cyo kimwe, nta kibuza ko igihugu cyacu kizobananya gitera imbere. Yabonye ko ari ngombwa kwegera abantu mu mico itandukanye, kwegera bene gihugu kugira ngo yegeranye ivyumviro bibavamo, kuko inama nkenguzamateka mutima atawutinya ngo yarantwara canke ntantwara. Tuvuganye ukuri, muzoba mukoze. Imana ibahezagire. kugira ngo bicushikanje jewe nitwa Zibonimpa Claudine, nkorera muri sentare y'intango ya Ngagara. Ni sentare igira gatatu mu masentare y'intango y'intango. Hama catumye nihuta ukuri uyu munsi nari ndawushashaye, nico gituma mwabonye nyaruka kandi ugane, ariko ntashoboye gutorera inyishu. Kumbure ko dukoranye turaza kubivugana ko umuntu wese icyo yari afite kimubakiye aje gusubira muhira yumva agatima keza. Murakoze cyane. Hama nk'uko mwavuze iki kibazo cy'amoko y'uko cova cokugwamo canke cokomezwa, jewe iciyumviro mfise ukuri ndagifise ko byinshi cyane, kuko jewe ibintu byankoze ko cyane ibintu by'amoko. Ibihe igihugu cy'Uburundi cagiye kibamo, hariho kumbure cyagomba ndababwire nti umuntu kugira aho yaparitera mu muryango, ngiye mu mitsi ibyo twita mu miryango amakara no kugira ubwoko, nagomba ndababwire ko ari iteka. Kumbure mwebwe barabivukiyemo, jewe uko nabayeho sinagize amahirwe yo kumva mfise aho naparitena socialement mu bwoko canke hehe. Jewe uko mu bihugu narezwe mu nzu zitandukanye z'abahutu n'iz'abatutsi. hama bose barandera, nta n'umwe yashobora kunyizigira kugira ngo ambwire ikivuye ku mutima nka nyina w'umwana cyangwa nka se w'umwana. Ntiyari data, ntiyari mama. Ndamara sinigeze ndo umuntu ushobora guhamagara papa, gushika uno munsi sinigeze mvuga papa mu kanwa cyangwa ngo mvuge mama, ariko narabibayeho gutyo. Iyo bayaga ntabashobora kunyagira jewe anyurukiye, bavugana hagati yabo kuko bakaba banyizeye, kuko ndi umwana wabo, kuko ntari umwana wabo w'amaraso, baranyizera. Baravuga ngo tumutware umugongoshwa, ariko kubera kirezite y'abana narikarive nakumviriza tumwe tumwe nkatwumva, nkumva ibyo bavuga kuri nyampande zose zibiri. Hama rero haragira n'igihe mu bakorege nko mu bihe by'intambara cyangwa mu bihe by'amagume, mu bihe byo gutanga icyiyumviro, jewe abakorege bakavuga intego zifite aho mpagaze cyangwa zifite aho nshigikiye. Ejo nigeze umuntu abarira ngo urya n'umuhutsi, bisigura ko amaparite n'ishere tuzi n'ishere mutu, umuhutsi ndimo byose, ndimo umuhutu ndimo umututsi. Sinari nzi icyo bambwiye anepoke, nagiye kubimenya ndebye. Urumva ko bwari ubwoko bugeragera gatanu, dufatiye ku moko ari mu Burundi ane: abahutu, abatutsi, abatwa n'abaganwa. Baca baranyongerera ku bundi bwa gatanu bw'abahutsi. Jewe rero nabibamo gutyo nitwa umututsi, nta muntu n'umwe yashobora kunyizera. Ariko uko biri kose Imana, kuko atawushobora kuzibira ikiganza cy'Imana, kuko nabonye gushimira Imana byabaye byiza. Ntawushobora kuzibira ikiganza cy'Imana. Narashoboye kuronka akazi mu butungane, nakaronse bitoroshe. Hari ijambo mwatanguriye ko nyakubahwa, muravuga ngo mbega igihe intambara zaba mu Burundi ubutungane bwari hehe, abajejwe gutunganiriza abantu bari hehe? Muri nyamwanya ego umuntu wese yari kubyiyumvira gutyo, ariko hari ikintu mwibagiye.
iyo hamaze kuba ibikenye no guhayanishwa ibicira umuriro, umuntu wese aniganira kunyegeza agatwe kiwe kugira ngo agakize. Muri nyamwanya rero ni ukuvuga ko ibikenye n'ibigwanishwa byari byarengeye ubutungane, mu gihe ubutungane tuzi ko aribwo bukwiriye kuba hejuru ya bose. Nawe yoba afise icyubahiro kingana gute, nta n'umwe ashobora kuja hejuru y'ubutungane. N'Imana yabishije hejuru ikibanza muri Bibiliya, hariho igitabo cy'abacamanza muri Bibiliya. Muri nyagihe rero nyakubahwa mwabajije ku butungane bwagihe, nuko ubutungane butari mu kibanza bwategerezwa kubamo, nuko ubutungane butari bufashwe nk'urwego uko bwategerezwa kufatwa. Muri nyamwanya rero nicyo cyatumye kumbure ibyo bigera ngaho. Ku byerekeye ikibazo cy'uko amaboko yovugwaho cyangwa yokomezwa, ngerageje gusongora kumbure ntasura kunyizera ndagira icyo shikirije mwashaka bwa nyuma y'abandi, kuko ndacyafite byinshi byo kuvuga. Ariko ndavuga nti jewe novuga nti ibijyanye n'amoko tubirabiye mu minsi, iby'amoko ntibyigeze biteye, si byo biteye ingorane bisanzwe. Je nibaza ko umuntu kuba icyari icyo si cyo giteye ingorane, haba na gato. Ingorane uraseka ikagiteragera mu bantu igaca ishima kugicisha none songora none kazigi gitwarire inzigingo y'amajana 289 ko yokomezwa canke igakurwa shingiro. Niho nariko ndashika. Murakoze. Ndavuga nti amoko afise ikibanza, afise n'insiguro cyo kimwe n'imiryango, ibyo tuvuga amakamba. Ndavuga nti nta gituma byokurwamo, ahubwo byokomezwa. Muti igituma byokomezwa ari iki? Umuntu ntakora ikibi kubera ubwoko, haba na gato. Akora ikibi kubwo kudatinya Imana mu mutima, kubwo kudatinya ikibi, kubwo kudatinya icyaha, kubwo kudatinya ikibi. Muri nyamwanya rero amoko yokomezwa akagumaho. Muti kubera iki? Jewe narabyitegereje nk'uko muriko murabivuga, erega hogira abaca bazimangana mu nzego, ko kenshi iyo babaye kuvuga ngo bariko baratora amategeko barabara vuba de la majorité. Twarinjiye mu ntwaro rusange, intwaro ya demokarasi, barabara majorité. Murabirabana mwebwe mu nama bibutsa amateka, nshinga amateka, iyo bariko baratora amategeko murandabiraba kumbonesha kure, abamenyesha amakuru Imana ibarezagire, baragerageza kutwereka naho tukaba twashitse mu kigobe, muranabyitegereza kumbonesha kure, nkabona baraduzije amaboko, hakaba karabana batora amajoriti. None mu gihe rero umutima mukuyemo icyamo, erega hari habuzimangana, ntibabe bakironka ijambo kubera ari minorite mu gihugu. Navuga nti rero nciye muri make byokomeza kuko iby'amoko ntacyo bitwaye, kandi ibibutsa abantu guhuza umutima n'inama. Muribuka muri Bibiliya umunsi Kristo yagenderera abantu, umunsi mukuru wa Pentekote, ngo bari bakoranye ari imiryango yose 12, nukuvuga bari baserukira ari kuba 12 ziva mu miryango 12 itandukanye. Muri nyamwanya bahuje umutima n'inama mu kintu, muri nyamwanya Imana iraza, ubushobozi bw'Imana buraza bukorera muri bo. Bimwarukunze twahunze umutima n'inama, tugahuriza ku kintu dushaka gushika byumvise, tugashyira kandi abandi bantu kugira ngo utumikuza katika hii zizokwifuta. Navuze ngo tubitungane rero twaje kugana niyo mugeze tungane bako nyakanga mbega ubutungane buvugwa nabi, tukaba tuzi yuko guca amanominasiyo yose aca mu nama nk'izo tuteganya mu bemeza bitubajije natwe tukabasubije kubera kuko bivuga ngo urwani ko bukora iki leta abademeza n'ibintu leta abademeza icyo bavuga ko
byose turabizi ni mu bashira ni mu bakura ubutungane buzomera icyo muzomuka ko kumera ko baraze ko umucamanza ubutungane bwose bwose kuyamahoro ubutungane soko iterambere ata ubutungane ati bayi ubutungane kuko reza ko ndarusha mu kuguravuga reza ko ndarusha kugenda bavyumvira aza toke ubutungane akubizwa batubusabusa rero dushira n'abakutu ota ubibaza zirarinda zirinda bewe n'abantu bagusisi gutanga amahera umuntu bwoko bw'abamutsindisha ibezi tewe uramenya ubu rero ijambo sivyo bibazo bitubera umuntu bigumizeho hanyuma ntihagera kwabukura ivyo bituma bivaho bizovera hanyuma ukuri jewe umunsi ijambo agomba ukagijanye ivy'ubwonko ivyo bikorwa navuze ko n'amaintere y'abantu ivyo maintere y'abantu nabo ukuri jewe nakunda umuntu yahora avuga avuye Arusha nari kwiga Arusha ati ibibazo bya Arusha byaraheze asigaye izentere z'abantu yakuze basiga batuyesha ati byaraheze wenda tusokuza kuri byaraheze ati isoza cyo cyakikumu ibintu bigambi maenere y'abantu c'est pas ubwonko ivyo asikoze kwa kushoto tufate basikoro gukora sikoro ibibazo ubundi bifose ubucamuhera ibibazo ubundi bifise ubucamuhera ibibazo by'amashuri ibibazo byo kwigisha abantu ibibazo by'imiti ibibazo byo kurenda hanze iki ni ikibazo gikomeye cyane twohagararira cyane hanyuma mugabo y'ukuri nagomba abatumwa kujyaguriza urwego rw'ubutungane kubive ivyo bintu biratubabaza kujyaguriza urwego rw'ubutungane ukamenya bose ingozi zibiri ati ziya zambaye k'umunzani bisiga bitinya wamba by'abatekinike bakumfatije nukuri abacamanza bakora nabi bidatifye bahanuwe ico ntagoranye mu gufatira mu kivumwe ubutungane bwose tubikunda ubutungane buriko bukora amakondisiyo mabi imagine umucamanza asiga se umushahara n'amafaranga umuvyo mubishe atsumba umushahara n'amafaranga ivyo ntibishoboka genda murabu ubutungane bugire etajere musabe habe etajere habe ubutungane ibibazo vyose tubishira tubivuge uriko muzana ibindi tubashimire cyane mwebwe ku mutima ukuntu mwitavye bino bikorwa mukavyitaba muri benshi mugatanga ivyiyumviro vyanyu ivyiyumviro vyubaka ivyiyumviro bizoshikana igihugu cacu kw'iterambere rirama. Mwakunze kugaruka cyane kubw'iyorobetsi mwakunze kugaruka cyane ku bintu by'iyorobetsi buri mu mitima y'abarundi. None kubera iki abarundi twiyorobeka? Kubera iki twiyorobeka none?
none iyo umuntu yiyizi azi neza uko ameze, bavuga ngo iyibuye riserutse ntiriba ricisha isuka. None ko tuzi kandi aritwe tuvyivugira ko turi abiyorobetsi, kubera ko ivyo bintu tutobivamwo byo kwiyorobeka, tugaheza tugakora ibintu biroranye, ibintu bidushikana kwiterambere. Mubisanzwe murabizi neza ko ubutungane ni ikintu gikomeye cyane. Hariho abavuze ati muradiyaboliza urwego rw'ubutungane. So kudiyaboliza na gatoya, burya iyo umuntu akuravye cyane agutera kwiyambika, umuntu akuravye cyane agutera kwiyambika, uca utangura kwisuzuma bwa bwirobetsi mwariko muravuga, bikava mu mutima yanyu, hanyuma mukiyambika umutamana. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi yavuze ati ndazi ko mu butungane harimwo aberanda. Yarabivuze, none ntimuvyemera? Yarabivuze Igitega kuri stade Ngoma yayivuze. Rero urumva ko namwebwe uko babaraba, uko bavuga ko muri beza ntimwiyemera, ntukwiyemera. Tukareka uburyarya nk'uko mwabivuze, tukareka uburyarya. Igihe navuze mbega ibihe igihugu cacu caciyemwo, ibihe bibi, imyaka naho tutayidondaguye murayizi, kuva 65 1965 kugeza 1993, ndetse no muri 2015 hari byagiye biraboneka. Twavuze tuti mbega ubutungane ico gihe bwarihe? None nabeshe, ubutungane bwarihe? None hari ubutungane abantu baricwa bunyamaswa, abantu ntibavuga ukuri. Hari wabivuze neza atabari bajejwe gutunganiza bene gihugu, ati nibo babashize ku mariste, ati aba nabo kwicwa. None mwumva ko ubutungane bwari bwaragiye ahantu, bwari mwikonje. Iyo butaba mwikonje abantu ntibari gupfa, bari gutunganirizwa. Hari kuba amatohoza bakaraba ko ivyo abantu bariko baragirizwa ko ari ivyo koko, ko umuntu bashize ku rutonde rw'abicwa bakabanza bagatohoza. Buca wegizekita, urabanza ukagira amatohoza ukaraba ko ivyo bamwagiriza ari ivyo koko. None mu butungane siko mukora? Nidora twumva umuntu yariko araburana mumuhisango ngira ngo nyuma y'amezi 3 canke nyuma y'amezi 5, nk'umuntu yaje mu kwezi kwa 3 uzogaruka mu kwezi kw'indwi, uzogaruka mu kwezi k'8. None hajya nimwe muri ko muragira amatohoza? None mwumva ko bari vyiza kugira ngo ntihagire umuntu murenganya, ntihagire umuntu usanga bamuhohoteye, kandi mu by'ukuri yari afise ukuri. Gusa abarundi nuko bitugora kuvugisha ukuri, tugahetamika imanza, ugasanga abantu mbere bibaviriyemwo kwihanira, ugasanga umuntu atanguye kwiyumvira kwihanira kuko yabuze umuntu amurenganura. Rero iyo umuntu yavuze ati ubutungane siho bwari bwaragiye mwikonje, nta vyimbeshere birimwo, namwe murabizi, uretse gusa ko dushaka kwirobeka abarundi, dushaka kunyegezanya ukuri, kandi muzi ko ukuri ariko kuvura. Tuvugishanyije ukuri niho tuzokira ari bikomere. Abafise ibikomere, ariho nk'umuntu afise igikomere yaronse biciye mu magume, ariko aronse umuntu amubwiza ukuri, umuntu akamusigurira neza, bakavugana ingene vyagenze, arashobora gutahura vya bikomere biri ku mutima wiwe, bigaheza bigahera. Hari mbere n'abatubwiye bati
burya amagenerasiyo yose muri ko murabona ngaha hamwe twese twopfa tugahera ab'inyuma yacu nibo boheza ibintu by'amoko ntibasubire kubivuga. None murindire ko dupfa twese tugahera tutazi iminsi Imana yatugeneye yo kubaho? Tuvuga ukuri, tubwizanye ukuri ibintu ingene bimeze, hanyuma twubake igihugu cyacu kizira injyane z'amoko, ko tubona ko amoko yadusinzikaje, tukabona ko yatubujije gutera imbere, tukabona ko byatumye abantu bangara bakanyagwa ibyabo. Ubu ni igihe cyiza ko turiko turabivuga, ni igihe cyiza cyo kuraba yuko ibi bintu bitohera bigaherengetera bihereye muri twebwe. Mbega none hajya haziko tuyagiti n'abana bacu. Rero mwiyumvira ko icyo umuntu ateye nicyo kimera, imbuto umuntu ateye niyimera. Nimba hajya kuziko tuvuga iby'ubuhutu n'ubututsi, n'umwana akura avuga iby'ubuhutu n'ubututsi, twebwe ababyeyi nitweke dufata iya mbere kugira ngo uyu mugiro w'amacakubiri nibwo wadusinzika, mubona ko wadusinzikaje, tuwurandura n'imizi mu bana bacu kugira ngo amagenerasiyo